nanjye ndongeye kubaramutsa abanyamakuru banditsi namwebwe mukora ku maradiyo atandukanye ndetse no kumbonesha kure no ku mbuga nkoranyambaga. Nagomba ndabashimire kuba mwashoboye kutwitaba kuno munsi aho tuje kugira ngo tuvuge bimwe mu maserivisi amwe dutanga muri sosiyete yacu. Twebwe sosiyete yacu ni iki, ikorera he, ikora ibiki, ni bande, ijeje guha ayo maserivisi. Nico cyatumye tubahamagara kugira ngo tubabwire bimwe na bimwe. Sosiyete yacu nkuko mwabyumvise yitwa Josnet Network and Services Company Limited, ariko muri terme commercial tuvuga Josnet Services Limited kugira ngo byorohere n'abashobora kuyivuga. Ariko ni sosiyete isanzwe ikora amaserivisi menshi cyane cyane muri informatique et la technologie, niho dusanzwe dukora izo services zitandukanye. Ni sosiyete novuga yuko si nshasha, ariko ni nshasha mu mategeko, ariko ni sosiyete twari dusanzwe turi hamwe kuva kera, donc tukira abanyeshure. Tusa nako twese hamwe abayigize twize bimwe, twize ibijyanye n'amaserivisi dusanzwe dukora, hama twamye dukorera hamwe, twamye turi hamwe dukora ibyo nyene dusanzwe dutanga. Kubera yuko nyene tuzi yuko rimwe na rimwe uya na leta y'igihugu iduhamagarira kuja hamwe kugira ngo dukorere hamwe, dushobore guteza imbere igihugu, dushike ku mbona kazoza, niho twaciye twiyumvira ati byoba byiza ubu bumenyi n'ubuhinga dufise tugiye hamwe tukashobora kubwaranja, tukashobora kubushira hamwe kugira ngo dutangire service zifasha abantu bazikeneye, natwe bw'ubwacu zongere zidufashe, zifashe n'abadukomokako ndetse n'abazodukomokako n'igihugu muri rusange. Naco gituma rero twaje nga dufise novuga ico bita vision, tukaba dufise na mission, tukaba dufise na nico tugendera kugira ngo tuze dushike ahantu dushaka gushika. Twongere dufashe atari twebwe twifasha gusa, twongere dufashe ugwaruka canke abanyagihugu muri rusangi b'igihugu, duteze imbere n'igihugu, nakwe tugira ukuboko mu iterambere ry'igihugu. Nkuko mwabyumvise dufise amaserivisi menshi atandukanye muri informatique no muri telecommunication. En plus turangera tukajayo, hariho zimwe dusanzwe dutanga, hariho n'izindi tugomba gutanga muri kazoza tutaraheza guprevoir neza aho tuzobera, ariko biri mu migambi mu nteguro. Hama turi base sur le monde digital, niho dukorera amaserivisi yacu. Dusanzwe dukora amaserivisi atandukanye, notamment nko kurepara amamashini, gucrea amasite web n'ibindi bitandukanye bijanye n'iyo domaine. Nibaza ko mugenzi wanje ngaza kuza kubisigura. Nibyo sosiyete rero novuga yuko yabaye agreye mu rwego rw'igihugu mu mwaka uheze muri 2024, nubwo tuje gushikiriza ibikorwa byayo muri 2025. Niho twatangiye gukora nk'abagomba gukora nyene, bagomba gutera imbere kandi bakagendera n'amategeko y'igihugu. Nuko nibaza yuko sosiyete iri ngaha, dufise amaserivisi, dufise byinshi tugomba guteza imbere igihugu, dufise byinshi tugomba guha abakiriya bacu. Niyo mpamvu twabahamagaye kugira ngo mwebwe mufise ijwi rishika kure mushobore kuhaba, mudushikire iryo jwi. Donc ibyo tugomba kuvuga mwebwe mushobora kubivuga gusumba, mukabishikana na kure. Niyo mpamvu twari twabahamagaye kugira ngo muze ngaha dushoboye kubapartaja iciyumviro cyacu, tubapartaje ibyo amaserivisi dusanzwe dutanga, tubapartaje aho nujya ayazira kumva ino message, shobora kumva ino sosiyete yacu, agire ico yumvise, agire ico atahuye, nimba yarafise service agomba gukora, agaruke tuyimufashe. Namwebwe nyene aba journaliste musanzwe mufise mukunda gukenera ama service informatique, nico gituma twabahamagaye kugira ngo twongere dukorane namwebwe, dukorane n'undi uwo ari we wese yipfuza gukorana natwe muri urugendo turimwo. Ntitugomba gukora twenyene, ntitugomba gushika imbere twenyene, nico gituma dushaka gukorana n'abandi, tugomba gushika kure turi kumwe n'abandi, tukongera tugashikana kure ibikorwa byacu duciye ku binyamakuru, ku maradiyo, ku mateleviziyo no ku mbuga ngurukana bumenyi basanzwe bakurikirana ibikorwa byacu. Nuko murakoze. Ndashobora guha ijambo umugenzi wanje Christian kugira ngo aca abandanya kubijanye n'amaserivisi dusanzwe dutanga. Technique muri société Josnet Network and Services Company Limited.
ku maserivisi dusanzwe dutanga muri iyi kampani navuga ko ari subdivisé cyangwa regroupé mu buryo butatu. Dans un premier lieu turafise service dutanga ku byerekeye création na maintenance digitale. Kuri iyo point ya mbere dusanzwe tubaka amasite web ari dynamique cyangwa statique, application web ku bantu bakeneye amaprogramme cyangwa application web pour leurs produits ou bien pour leur business. Nous donnons aussi les services de e-commerce, les sites e-commerce, c'est-à-dire que ma site e-commerce en fait va kudandaza en ligne cyangwa exposer ma produit en ligne. No kuri côté toujours il y a création de sites web. Turafise na une service ya ma développement ya application web, application web, application mobile. Tukaba dutanga en fait une service toujours kuri point ya mbere avec maintenance des systèmes informatiques. Kuri maintenance des systèmes informatiques cyangwa réparation des systèmes informatiques bashaka kuba ufise machine mugabo ikaba ifise ikibazo mugabo nuzi kudetecta ico kibazo turinga kugira tushobore kubafasha kuri iyo point. Yaba ari kuinstalla système, yaba ari kugira mise à jour, yaba ari kuinstalla ma logiciel kuvyerekeye système yanyu musanze mukoresha, Josnet iringa kugira ishobore kubafasha. Kuri point ya kabiri navuga ko dutanga indi service kuvyerekeye amasipo cyangwa formation. Dusanzwe dutanga nane ma formation kuvyerekeye vya réseau informatique toujours. Kuri réseau informatique rero navuga ko turigisha basic, ukaba ufise niveau ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, niveau avancé, byose turashobora kubafasha. Toujours kuri côté ya formation turigisha na kubijyana no kubaka ama site web toujours. Kuri iyo point turigisha langage zitanye, yaba ari CSS, yaba ari HTML, yaba ari JavaScript cyangwa se PHP. Karibu mwese muraho kazi cyane. Toujours kuri côté ya formation turigisha ni kubijyanye no kuinstalla ama caméra de surveillance ku ba basique, ku bantu basanzwe bafise notion cyangwa ku bantu basanzwe badafite connexion kuvyerekeye iyo côté ya installation ama caméra de surveillance na munye turabaye kazi muri Josnet. Toujours no kuri côté ya formation turatanga n'ama formation kuvyerekeye cyber security cyangwa sécurité informatique. Kuri iyo côté turigisha abantu kubijyanye no kwiproteger, gute umenya identifier menace, gute umenya ko wabaye haki, gute umenya par exemple ko imashini yawe iri protégée ou pas. Biyo turabigisha kubera kuri niveau 1 gushika kuri niveau avancé. Tukaba dufise n'izindi service dutanga kuvyerekeye ama réparation ama équipement informatique et aussi ma réparation à tout équipement électronique. Yaba ari ama télévision, yaba peut-être ari telefone yawe usanzwe ufise telefone yanzu ifise ikibazo sinzi ko kuyiflashinga kuinstalla système shasha kuri telefone yanyu, ibyo byose tusanzwe tubigira. Yaba kuvyerekeye ama formatage y'ama téléphone, tout ça nous le faisons muri abo kazi rero muri Josnet. Alors dusanzwe dufise n'indi service kuvyerekeye câblage de réseau informatique. Kuri iyo point ya câblage en fait tukavugana sana na entreprise cyane asanzwe akenera il y a service, il y a câblage informatique pour différents locaux de leurs bâtiments. Bakeneye par exemple assurer une connexion ou bien la connectivité de leur connexion dans les entreprises. Là où la connexion ne peut pas arriver, Josnet est là pour vous aider dans ce parcours-là. Et sans doute, on organise un service pour l'installation de ma caméra de surveillance, comme entreprise avec il y a un shop, un magasin, tout ça. Tu as installé ma caméra aussi, soit kubakene en fait gestion ya présence, time attendance. Josnet est là pour ça. Et dans un dernier lien, nous allons parler en fait de notre service qui est toujours consultance. Comme entreprise, à sans dire qu'il y a la consultance, qu'il y a en fait qui innovant dans une nouvelle technologie. Ugasanga batazi fait par où commencer, quel équipement ou matériel acheter, quel type de routeur. Alors Josnet est là pour vous aider dans ce processus-là et vous montrer les équipements appropriés pour votre entreprise et selon votre besoin et vous serez satisfait. Merci. Ino mwanya nongere nshimire namwebwe mwashoboye kwitaba akamo twabateye kandi nizera neza yuko ibyo turiko turaganira muza kubyakira neza. Je nanje nitwa Hakizimana Paulette, nkaba nkorera mu gisata ca marketing et communication muri Josnet. Jewe nk'uje nkorera muri ico gisata, ico nje kubabwira no kugira ngo mpamagarire
abantu kuza kugura amaservice yacu nk'uko mugenzanje yajeje kuyabasigurira nduguhamagarira kuko kwebwe nta muntu nimwe dukumira umuntu ku giti ciwe amasosiyete amashira hamwe yabikorera utwabo ayigenga mwese muze kugira ngo mutore service zacu nko kubijyanye tubabakira amasite web ameze neza kubadandaza amasosiyete amashira hamwe mwese muze abipfuza kwiga mwese turabahamagarira cyane kuza kwiga kuko nk'akarorero urashobora ugasanga umuntu yarize universite ariko ugasanga nta materiel akwiye bafise kugira ngo umuntu bamuhe ubumenyi bukwiye muri domaine ya informatique nka twebwe tubahamagarira rero kuza kugira ngo baze bagire ayo maformation bamenye ibyo batashoboye kumenyera ku ishuri babimenye byagutse cyane byagutse cyane ikindi nuko turatanga n'amastage academique ku bahejeje université wanashima na secondaire ku bantu bose bari muri iyo domaine ndahamagarira kandi cyane amasosiyete muze dukorane nkuko mugenzanje Derrick yabivuze ntabwo twifuza kwikorana turashaka abafatanya bikorwa baze dukorane kugira ngo dushobore kugira gushika kure twese dufatanije hamwe birashoboka nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu yama yabivuze twifuza nkuko mission yacu nukugira nugu satisfeza abakiriya bacu baje batwituye nuko umuntu wese azokwitura societe Josnet azogenda akaba ari we agenda gutanga amakuru ati hajya ahantu batanga service zimeze neza rero turabahamagarira cyane kuza dusanzwe dukoresha na cyane réseaux sociaux nkuko dusanzwe turi societe ya informatique et télécommunication turakorera ku mbuga nka Pinterest tugakorera kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter bashobora kudusanga twitwa izina rya nkuko mugenzanje yavuze Josnet Services Ltd kubipfuza kuturondera ku nimero ya telefone turafise nimero ya WhatsApp iba iri kwirakora buri gihe ya 79 36 41 31 nimero ya WhatsApp bashobora kugira kudusangako turakoresha kandi na Gmail info.josnet adresse gmail.com aho naho bashobora kutwandikira bakadutora muri make nibyo nibaza yuko muraza kuronka kanya ko kubaza ibibazo aho ntashoboye kubivuga neza murakoze ego ba Interstar Boy the Ship Mr Ingwanyi Mr Rikoda kuva muri Star TV 257 d'abord je numva no bafelicita kwera ko kwiyumvira gukrea ibintu nkibi mukumva yuko mwo bishira agaragara kumbure ababijejwe nabo bakora akazi kabo kwera ko buziburagabuye ababijejwe nitwebwe nyene kuba mwaduhamagaye numva no bafelicita ikibazo ca mbere kiravuga giti irete ni fois nigeze kubwira umupapara ati kumbure murazi ko abantu babakomereza kenshi usanga amashuri ntabari kirenga keretse ko kuba bafise amashuri yo kurondera amafaranga ndetse bakanayabona iyo umubwiye ati create site web ucishe ku bidandazwa vyawe kenshi birabagora gutahura kumbure ne baza ko muza gufata kanya mu batahuza ati burya site web ifasha iki niki kwera ko abakomereza kenshi murazi ishuri ntabari kirenga ikibazo ca kabiri nje mfise computer kumbure ngiranzo cha ndonkana na promotion canke sponsor amabuto yanje nagikora ndayikoze ko ikinzanira ibindi nivyo iwanyu birakogwa kumbure nzozane mugira ico mukoze kumbure mbwira abandi yuko nivyo mwankore ari vyiza bakomeze kuza gukoresha ibintu wanyu murakoze murakoze cyane nawe urakoze kuba wabanje kudushimira mbere yuko ubaza ikibazo cyawe nibaza yuko umukomersa nibyo kumubwira kuko abenshi nyine usanga bataciye ku ntebe y'ishuri ariko Imana ikabahezagira mu byo bakora bagashobora kuronka uburyo cyangwa amafaranga bagashobora kwibeshaho iyo tuko turavuga site web tuko tuvuga urubuga ushobora gushirako ibyo bidandaza byawe ariko apana hajya kuri tere hajya mu isoko kwa Siyoni cyangwa ahandi
ni ahantu ushobora gushira ibyo bidandazwa byawe haba ku mashini canke muri telefone ugashobora gukurikiranwa canke umukiriya ari kure ari ngaha mu Burundi canke hanze y'igihugu ibyo bidandazwa byawe akabishima agashobora kuvuga ati aya mafoto mbonye niba ibyo bidandazwa nawe nyene ubifise numva ndabishaka numva no bigura nkashobora nkashobora kubirangura canke nkabigura nanje nkaja kubikoresha ariko donc bisanzwe bifise umuntu nyene byo nyene ubwo rubuga asanzwe ari we abikurikirana rero nko ku bantu bataba babimenyereye cyane nico gituma mugenzi wanje yigeze kuvuga yuko dufise service ya consultance iyo tugwaye service nituba tugusize wenyene mu gihe ushaka ubwo rubuga turashobora kuvuga ati jewe ndashobora kuba nshobora kurukoresha ubwo rubuga mwebwe ni mu runkorere gusa nshobore kuzandadandaza ibidandazwa byanje byaba ibyo hanze y'igihugu canke ibyo ngaha mu Burundi yaba ibyo nshaka gukorera ruguru canke ngaha aya mu Bujumbura bizovana n'ahariho hose hama ibisigaye je nzovyimenyera canke tukarugukorera hama akaba ari twebwe tubandanya turugukurikiranira bya bidandazwa byawe ushaka ko bigurishwa tukagufasha tukabigurisha tukagufasha n'ibindi bintu bitandukanye aho turaheza tukumvikana tukavugana ingene ibyo bintu cyo tuheza tukabikora ariko nibaza yuko service dutanga sizo umuntu yize cyangwa utize ni z'abantu bose yaba uwize yaba utize yaba mutoyi yaba mukuru twebwe service dutanga ni z'abantu bose nayo mpamvu waba warize waba utize turagufasha mu buryo bwose muri procedure zose zikenewe gushika ko service tugushikaho tubona ko service twaguhaye yakunyuze kandi nawe ushobora kuyiha abandi kandi bakanyugwa ikibazo cya kabiri naco kubijanye nuko nawe ufise machine canke uwundi wari we wese ashobora kuba afise machine uri karadukurikirana canke uzotwumva izindwi canke ukwezi akumva afise machine hari abazitaye mu mazu batakizikoresha hari abagize ibibazo bakavuga ati machine dwewe byaranse niyo mpamvu tubatumira yuko mwoza mukaza mukatwereka ibyo bikoresho kugira ngo dushobore kubikonsulta dushobore kubabwira ati iki cyuma cyawe kigwaye iki cyaba ari byo dukora tukabikora byaba ari byo duhindura tukabihindura nibaza ko ari ibyo hama kubijanye nuko dushobora kuca tukugira sponsor ni byiza cyane kandi nta wima umuntu yasabye mu gihe nawe usanzwe utanga nibaza yuko urahawe kaze karibu cyane nibaza ko tuzofashanya tuko dufashanya ngaha tuzofashanya no ku bindi byinshi nibaza ko tuzoba turi kumwe merci beaucoup ngiwe ko nishura n'ikibazo cyawe akabijya tuzanye ko ama service dufise so kuvuga yuko ari twebwe ba mbere tuyazanye hashobora kubaho izindi canke dufise zizoza zidasa n'izabandi bariko barakora ariko ndabizi yuko muzo dufise ari zo bamwe bakora n'izabandi badakora ariko reka ndakwishiye kuzo abandi basanzwe bakora akabijya gahari wahereye ko abafundi n'abantu bahemuka n'abantu bagira iki avantage hari nuko twababwiye yuko dufise service ya consultance sivyo nukuvuga yuko twebwe nyimba ico cyumo tuzaniye ntibisaba yuko ugumo tugira uko turakwakira kandi tugukurikiranira procedure kukindi kuva ku ntango gushika igikoresho cyawe gikore canke nigikore tukakubwira izindi conseil shaka kubwira kugira ngo ico cyuma cyawe gikore ariko byo kuvuga ngo bivye ibyuma kwa kundi ujana muri bata cyangwa kayijana handi n'umuntu utamenyereye n'umuntu utazi ukacumuha ico cyuma akabwira ngo genda uzoyitorejo kuko mutaziranye kuko utazi aho uzomusanga ugasanga ico cyuma yaracishe canke yaracivye nibaza ko ari byo bintu turiko turagwanya niyo mpamvu twaje ngaha nico turiko turagwanya kuba dufise aho tubarizwa kuba dufise ibitugenga amategeko atugenga nibaza ko ari ikintu ciza ku buryo n'ubwo umukiriya yoshobora kuza akagira ikibazo nibaza ko ubutungane babuhari ariko ni cyo twifuza kwitura ubutungane ahubwo icyo tuje no kugira ngo duhe service nziza umukiriya nico gituma twaje nga tutumirira amashira hamwe bakunda kuvuga ngo ntitukunda kwizera abafundi ntitukunda kugira ibiki abantu badakunda nyene na kugatwe ka babanze kuvuga ati twebwe ndushaka guha ikintu umufundi kuko umufundi abagitwaye umufundi abacishe nayo mpamvu twababwiye yuko mwoza ibyuma byanyu yaba ama service twafise ama formation ushaka kudafise icyuma mugatasa ama formation abana banyu batoye mu vacances baba bakeneye kwiga imashini nyabwonko ordinateur hako baja mu biyarwa mutwe mu nzoga n'ibindi bitandukanye bakaza bakiga tuko tuja muri monde digital aho usanga ibintu byose bikoreshwa n'imashini nyabwonko notama telefone canke ordinateur n'ibindi byuma bitandukanye biraba byiza rero umwana wawe yakuriye mu ivyo bintu biramufasha biraba byiza mwebwe amashuri
iyo abanyeshuri banyu bakuriye mu ivyo bintu biraza bikabafasha, yaba muri yakuru ya TIC biga ku mashuri bikaza bikabafasha. Abanyeshuri biga ku ma université usanga bamwe badatahura n'icigwa ca informatique cyane, biravyiza uje gukora formation canke izindi service zitandukanye, amalogiciel nk'abakeneye amalogiciel yo kubaka n'ibindi bitandukanye, muraza mukatwitura mukatubwira ati dukeneye logiciel zimeze uku nuku, hama tukaheza tukavugana kugira ngo dushobore kubatunganiriza. Murakoze cyane. Bagira ati mbega hari ahandi hantu twateguye dushobora kwakira abanyeshuri cyangwa dushobora kwakira abandi bantu bakeneye izo service, kuko bizituba twakwirirwa ahantu hatoyi. Ego nivyo hariho, ntidukorera ahantu hamwe honyene, dusanga dufise n'ahandi mu gihe centre dusanga dukoriko turakorerako itashoboye kwakira abo twategekanije, turabashobora tukabajana ahandi kandi dusanga tubagabura. Ncengirwa ko nishura nico kintu warumbagije ati no nkuri hanze y'igihugu, nkuri ku wundi mugabana agakenera service zacu bica bigenda gute. Niyo mpamvu twebwe dusanga dukorera kuri monde digital cyane. Ukeneye formation urashobora kuyikorera en ligne, urashobora gukora formation kuri biro iwacu aho dusangwe dukorera twebwe, canke ukatubwira wowe aho ukorera nk'abari mu ntara z'igihugu hagati, amasosiyete asangwa ari hanze mu ntara z'igihugu hagati, bakatubwira ati twe turabakeneye, twumvise ko mutanga service zimeze neza, twashaka yuko muza kuduha formation. Ico gihe turabasanga ku bikorwa byayo, ntibikenewe yuko ari mwebwe muza, twebwe nyene turafata umwanya wacu tukabasanga kuri tele, tukabaha izo service dushize ku matere yanyu. Umuntu ashobora kwita ikingo kingana gute? Ese hasabye iki kugira ngo umuntu umwakire? Kugira umuntu umwakire nta gisabwa no kugira ngo agire inscription, hama igihe naco gisabwa biravana na formation agomba kugira yariyo, kuko les formations zose sico kimwe. Hariho izoroshe nizitagoye, notamment nk'iyitwa birotique ntushobora kuyigereranya niyo bita programmation web. Donc umuntu yiga gucreate application mobile cyangwa site web ntashobora kuba asa n'uwiko ariga web na Excel na PowerPoint. Urumva yuko abo bantu ico kiringo nikiba gisa. Ico twe dufasha ni kimwe, niko tudaheza ngo tugene ikiringo. Turashobora kuvuga ati iyi service tuyihaye ukwezi kumwe, iyi formation tuyihaye ukwezi kumwe azoba yayimenye. Ariko niyo tubonye yuko umunyeshuri muko kwezi yaratunze regulierement mugabo ntashobore kubimenya nkuko tubishaka, twebwe ubwacu nyene turongera umunyeshuri tukamukurikirana, tutaravye tutamubwiye ngo zana yandi mafaranga cyangwa ngo zananga izindi inscription. Oya, tukamukurikirana, tukabana tumukurikirana haba en ligne, haba kuri biro, tuhaba mu rugi wiwa hasanzwe arariza, tukamubaza ingene bimeze, tukamuha ama devoir, tukamutraininga kugira ngo dusohore wa muntu tubona yuko ya service akeneye. Dusanga dutanga certificat en plus ku ma formation turatanga ama certificat. Naho mpamvu mbere yuko duha certificat umuntu tubiha umuntu abimerita. Rero kugira ngo bimerite turashobora kugena ukwezi cyangwa tukagena imisi 10-15, ariko niyo tubonye yuko iyo misi ishoboye guhera ibiko utaraheza, donc formation utarayimenya nkuko wabishaka, turabandanya tugukurikirana makugasohoka wabimenye.